ya bene Israeli sanzwe n'umupasitori agomba kubashingira intahe nzi nibonye ko kuri iyi produit ya Swiss Dairy Company ngomba kuvuga ko produit X-Facto ari ngaburo muti ikiza. Jewe sanzwe nari mfise igisata ca sima hamwe no gusipa. Mu kwezi kw'icumi niho namenye inkuru y'iyi produit nayibwiwe na Madame Georgette, sinzi ko ari hano, niwe mumere mfise yohaguruka aduze ukuboko gutya niba ari hano. Ebwe ariwe mumere yavyaye arangira iyi produit nari ngeze kure. Jewe sinakaraba amazi mabisi, sinoga amazi mabisi, naja muri krize gatatu kundwi, bagaca banjana mu bitaro kabanza kunterera irya miti, kandi nagendayo ntafise ubwenge canke impemu kuko zaba zankorana. Dogiteri yari yamaze kunshira kuri pompe, naragerageza nko mw'ijoro ndipompa inshuro 10 mugabo ntihagire igihinduka. Maze kumenya iyi nkuru ya X-Facto naraje nakurikirana inyigisho usanga ariko yigisha namwe n'abandi bigisha, ndavyumviriza ndabitahura. Nagize ikibazo c'amafaranga mugabo ca ndaterereza abagenzi, baramfata mu mugongo, ndashobora kuronka uburyo kugira ngo ngure iyi produit. Mw'ijoro sinaryama, sinashobora guhema, naratembera mu nzu ntihambire, nkaja hanze bikanga, nkaryama bikanga, nkicara bikanga. Nari ngeze ku rugero rw'uko nicara ahantu ndakoranya umuryango kugira ngo ndabarage kuko numva ko ngomba mve mu mubiri. Ndashimira Madame Georgette yandangiye inzira, mumukomere amashyi. Ariko nisigurira sinavyumva, niko ndamubwira ingene mererwa, aranderesha arambwira ati wewe genda winjire muri Swiss Dairy ugure iyi produit, niba utabona ikugirira akamaro uzoze umbwire. Naragutse hari tariki 19 z'ukwezi kw'icumi. Guhera ico gihe sinasubira kuja muri krize, nkaraba amazi mabisi, noga amazi mabisi, ndyama neza. Abagenzi bari bamaze kuza bakandaba bakamperura, bakambwira ati mutambura uragiye. Uko nari ndi mu maso, uko nari ndi ku mubiri, nari naheze. Maze kuyifata kugera uyu munsi ndi muzima, nta ngorane n'imwe ngira, naho igicu gikuba kari imvura igomba kugwa naribereye aho utaraje, mugabo uyu munsi nta ngorane n'imwe ngira. Imvura iranyangira ngakomera, nubwo amazi mabisi nta ngorane ngira, ndyama neza, mvyuka neza. Ngereye ku moto nashika nca nemba, mugabo uyu munsi ndagenda ku moto ata ngorane n'imwe mfise. Umusipa wari utangiye kuvyimba, mugabo uyu munsi sinzi niyo waciye. Ubwityo nagira nshimire umubagwa yazanye iyi sosiyete Swiss Dairy mu Burundi, yaje kugarukira amagara y'abantu benshi, na jewe ndimo. Nagomba rero ntera kamo abantu bagikekeranya
bibaza kurema mu ntazi cyangwa ibindi kuko hari n'ababibashije niko ndabashingira iyo ntara barabwira ati oya ntitubyemera ibintu gusa bagira kumbe babateramo bababwira kugira ngo muze kubyereza ntushobora kwereza ikintu kitakubayeho ivyo ukunda abumvise intahe yanje Imana ibaheze